Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Turongeye gukengurukira umwami Yesu kuko atwongeye uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amahoro kugirirwa neza biva ku Mana bibandanye kubana namwe, kandi nishimwe rikomeye kuko umwami Yesu yatugiriye neza, dusozera neza umwaka duhejeje, kandi ubuntu bw'Imana butwinjiza no muri uyu mwaka mushasha. Imana nihabwe icubahiro. Rero tubandanirije hamwe gusangira amashimwe imbere y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusangirire ijambo dusanga muri Zaburi ya 44. Turasoma umurongo umwe w'umunani. Zaburi 44 umurongo w'umunani. Haravuga ngo Imana niyo twirata umunsi ukira, kandi tuzoshima izina ryawe ibihe bidashira. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Nkuko nari maze kubivuga, turi mu ntango y'umwaka mushasha. Ni cyumweru ca mbere tumaze dutanguye uyu mwaka. Imana ishimwe. Twasozereye umwaka uheze dushima Imana kuko yabanye natwe muri byose, haba mu murimo wayo, haba no mu bundi buzima butandukanye. Twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye ikiganza c'Imana, twabonye umwami Yesu Kristo akora ibikorwa bitangaje ku bugingo bwacu, imiryango yacu, muri byose Imana yatugiriye neza. Niyo mpamvu tunezerewe kandi niyo mpamvu tuyishima. Ibyaturondera byari byinshi. Satani yaratugwanije, intambara zari kirenga, ariko Imana mu bushobozi bwayo, mu nkomezi zayo nyinshi, imbaraga zayo nyinshi, yabanye mu ruhande rwacu, iratugwanira. Imana ihabwe icubahiro kuko mu mwaka uheze ni benshi babahizi, ni benshi b'abanyenkomezi, ni benshi b'abanyamasengesho basenga cyane, bari buzuye ubushobozi bwinshi bw'Imana, ariko umwaka twawusozereye batakiri mu byo kwizerwa. Bamwe baraguye, abandi bararambiwe mu rugendo, abandi barabiheba, hari n'abandi tuzi nabo tutazi. Benshi uyu mwaka wagiye ujanye nabo. Uyu munsi jewe nawe turiho. Uyu munsi turacyashima izina ry'Imana, suko turi abanyenkomezi, ariko nuko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu dufise aya mashimwe mu kanwa kacu, twishimikije iri jambo twasomye muri Zaburi ya 44 uyu murongo w'umunani. Haravuga ngo Imana niyo twirata umunsi ukira, kuva mu gitondo gushika izuba rirenze, mbere no mwijoro. Imana niyo twirata yonyene. Imana ihabwe icubahiro. Mu majambo yagiye ashyikirizwa n'abakomeye mu isi, abategetsi, abakuru b'ibihugu, abami b'ibihugu mu isi, bagiye baratanga ubutumwa kubo barongoye, abanyagihugu, abenegihugu babo. Benshi baragarutse ku kibazo kijanye n'umutekano,
bagashima igisirikare, bagashima ingabo, bagashima ingene inzego z'ubutasi, bagashima ingene igipolisi cyahagaze neza, bakirata ubukomezi n'ubutwari bwa kinyamwuga abantu bagiye baragira kugira ngo bashobore kugira amahoro, bashobore kugira umutekano. Uyu munsi twebwe abantu b'Imana twahishuriwe iri banga rikomeye. Umutekano wacu ntituwukesha igisirikare, ntituwukesha igipolisi, ntituwukesha iperereza rikomeye, ntituwukesha ubuhinga bw'abana b'abantu, ntituwukesha ibikoresho cyangwa ibigwanisho bikomakomeye igihugu gishobora gutunga. Naho twubaha izo nzego, naho tuzishimira akazi zikora, ariko twasobanukiwe neza ijambo rivuga ngo iyaba Uhoraho atari warinda igisagara, ngo abateramyi canke abarinzi borindira ubusa. Iyaba Imana atari itanga umutekano mu gihugu, igisirikare, igipolisi, iperereza, inkoho canke amabombe, amablende, amashare dokomba, indege z'impigi z'intambara, zose zovyoberaho ubusa. Niyo mpamvu Uhoraho Imana niwe twirata bukira bugaca. Uhoraho wenyene, ata wundi tubangikanije, ata wundi dushizemwo. Ivyo twahawe, uko twabayeho, ivy'Imana byose yaduhaye muri uyu mwaka uheze, nta wundi tubikesha atari Uhoraho Imana. Uyu munsi ufise amagara meza, suko wagize abaganga bakomakomeye. Uyu munsi ndakomeye, suko nagize ubuvuzi bw'igitangaza. Naho twubaha kandi tugashima ibikorwa abize uwo mwuga bakora vyiza vyiteka byo gushima, ariko tudafise umuganga mukuru ariwe Kristo Yesu umwana w'Imana, abavuzi bovura bakavurira ubusa, abadogiteri bovura bagacana ko hirya no hino, ubuhinga bo bukoresha, ibyuma bikomakomeye bo bikoresha, imiti ikomakomeye bo yikoresha, ariko hatabaye Imana yo mwijuru, haleluya, vyose byoba ivy'ubusa. Niyo mpamvu duhimbaza izina ry'Imana ngo kandi tuzoshima izina ryawe ibihe bidashira. Haleluya. Ugushima Imana kwacu, gutazira Imana kwacu si ivy'umunsi umwe, si ivy'iminsi ibiri, si uko turangije umwaka, si uko dutanguye uwundi, si uko twaronse ibyo dufungura, si uko twaronse ibyo twambara, si uko twaronse umutekano, kuko nitwamara kuva no muri ino si tukaja mu ijuru, ahataba inzara, ahatari intambara, ahatagira ubugwayi, hose tuzobandanya dushima Imana. Haleluya. Imana niyo gushima ibihe bidashira. Guhimbaza Imana kwacu nuko ibihe bidashira. Turi mwisi turayihimbaza, no mwijuru tuzobanira tuyihimbaze. Imana ihabwe icubahiro. Iri jambo ritwigisha iki? Dushima Imana iyo twabonye ibyiza idukorera. Dushima Imana iyo twabonye ibitangaza idukorera. Dushima Imana tuyishimira imirimo yayo ikora kuri twebwe. Ariko naho Imana taco yokora, canke naho yoba itevye gukora, naho itobirishura, naho itobiratabara, Imana tuyishimire ubumana bwayo, tuyishimire ko ari yera, tuyishimire ko ari Imana umuremyi w'ibiriho byose, tuyishimire ko ari Imana. Imana ihabwe icubahiro. Amashimwe yacu yame mu kanwa kacu,
yame mu mitima yacu adudubiza uko bukeye nuko bwije. Mana ibahezagire mwese, tubandanye gushima Imana, dushishikarire gushima Imana mu bihe byiza no mu bihe bitoroshe. Dushime kandi duhimbaze Imana. Ndabifurije ko imitima yanyu, akanwa kanyu, nanje niko nifuriza, bihorane amashimwe ku Mana Data wa twese. Mana ihabwe icubahiro. Ndabifurije umunsi mwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.